tukaba tugeze getse saha 6:10 hano muri studio za Radio Magatamze FM akabara kanya ko gukurikirana amakuru y'uno munsi tukaba tuyashikizwa na Felicien BIGIRIMANA ndakuramukize Felicien no genda guhanikaze muri hano makuru ndakuramukije Jacques ndabarakije namwe bakunzi ba Radio Magatamze FM no ndabaha ikaze muri hano makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 5 ntwarante umwaka wa 2020 reka ano makuru yacu tuyahere mu ngingo zayo nkuru zayo. Iyuzura yikiyaga Tanganyika rirateye ikibazo ku mazu amwamwe yegereye icokiyaga. Hari inzandiko zitogwa hirya no hino izo bita amatracte zikaba zanditswe ko amazina y'abantu atandukanye bagirizwa ngo nabarozi. Umwimbu w'ishure shingiro ry'amagara ya mbere ngo meze neza nubwo hatabura agahaze aya nayandi ni mukanya kwino muri sanze muri radio magara tamze fe ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze mu makuru yo kuruno munsi muhinga bw'ivyuma nibigirimana armera atuma amajwi abashikira neza inkuru imwe ukwayo reka ano makuru yacu tuyahere mu gisata c'uburovyi. Iyuzura yikiyaga Tanganyika rirateye ikibazo ku mazu amwamwe yegereye ico kiyaga. Barandereka Paul icegera c'usanzwe arongoye umweha w'amagara aratwiganira ko hari abantu bakikujwe n'ikidengeri c'amazi bakaba baranse kwimuka akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Gerson Ndayizeye asanzwe yimenyereza kuri Radio Magatamze FM reka tumutege yomi. Mu byukuri umwuzure wabaye mwese cyane Tanganyika gujuye fatanye n'amazi ava ruguru adasubira gutembaza muri Tanganyika kubera asikira haba hateje cyo gituma rero umwuzure akiba mwinshi amazi agashatembaza mu nzu z'abantu hama rero turavye ingano umwuzure kuragenda turabona ko umwuzure wajuje cyane ntagwaduje turabona ko goba rugeze ku kilometero kirenga ruduga kandi aho hantu ruca hose hari inzu z'abantu abanyagihugu baba aho hantu twebwe rero turiko turafasha rero ari naco dusaba abajejwe intwaro nuko abanyagihugu bari aho hantu hamaze kuba hari uwo muzi hari ayo mazi hamaze gutegwa n'ayo mazi bova muri ayo mazu bakaronswa ahandi hantu baba baraba mu byukuri natwe aho twagiye duca hose twagiye dusanga inkengera ya Tanganyika aho uruzi rwagiye guzura hose twagiye dusanga abantu bakibamwo abandi nabo hari n'inzu zamaze kubomoka n'inzu zamaze gukoroka zabonye nk'inzu isikaje ibiri impande nkengera y'ikiyaga zimaze gukoroka hasi icyo dukora twebwe ni kubabwira ko abo bantu bava ahantu bakavaho ahandi ho kugeza n'uyu munsi umuzure turabona ko umuzure ubandanya wiyongera kandi turavye ukwezi kandi Tanganyika rutangwa kuza mu kwezi kwa gatatu no mu kwezi kwa kane mu bihe rero tubona rero ko rutangwe kuzura muri kino gihe turabona ko muri aya mezi abiri ari imbere abatohava bogira ingorane. Tukiri mu gisata c'uburovyi nyene nyakubaha mustanteri wa commune Bugarama yaragize ica bivuga ko reka nawe rero tumutege yo makabe yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Gerson Ndizeye. Icyo tugiye gukora nico twakoze abajeje intwaro bwa mbere no gukebura bene gihugu hama tukabaha intumbero umva tukabarongora tukabayobora tuberekeza ahantu heza bwa mbere hari itego rya leta gihanikiriza ko gizakazizwa kuba ku metero 150 y'inkengera y'ikiyaga icyo turazi ko riri ngaho muga murazi ko iryo tegeko ryaje ari abantu basanzwe babayo abo nabo mu ntumbero yuko babandanya bitegura kuja ahandi leta yarabitomwe muri iryo tegeko batezo kuba barondera handi baba mu gihinzi bomotse ntibasubiramo rero namumva ko ari kibazo gira gatatu gikomeye cy'abantu begereye gose Tanganyika mwumvise mu nama tuvuye mu mutekano ko kwaduze kilometero cyose cyumvikana ko abantu barateye. Reka makuru yacu babandanirize mu gisata c'umutekano. Hari inzandiko zitogwa hirya no hino arizo bita amatracte zikaba zanditswe ko amazina y'abantu atandukanye bagirizwa ngo nabarozi. Nyakubaho mustanteri wa commune Bugarama yaragize ica bivuga ko mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Eliane Kwizera reka tumutege yomi. Koraniro y'abene bose y'umutekano akuri magara ya mbere hafi y'isoko aho twavuga nico kibazo cy'umutekano naco ikirakomeye ubona ko baheruka kuduhekura n'umuntu yishwe agandagwe mu nyamaso azirangwa ibintu by'amarozi rero ivyo bintu biribonekeza tubona ko akenshi ko twese turabarundi usanga ari injyane z'imiryango no kuguraguranwa abantu kwankana kudodoberezanya no kwagirizanya no kwemera ibintazi bishanke biriye twebwe rero ngahaye bora dufise amadini atari make yose ari ijambo ry'Imana bwa mbere rwose abene giye kuguhinduka habugira kabiri naho
tukagabisha wowe wese ko turafite inzego z'umutekano zikwiye n'abajeje intwaro uzofatwa ariko kwiragiza amatracte n'ibihuha kuko ufitanye ikibazo na mugenzi we canke ikicaye kiriya cyacico cyo kuragiriza nyamarozi ari itura inzego zibijeje kuko afise ibyemezo ntabwo bideha uburozi buraho ko turazi n'abafunzwe bafashwe baraca mutonga afite ibyemezo canke afise inkuru yose yiyumviye arayizana akabibwira abajeje intwaro n'inyamiramabi bakadukayikorera ko uga canke tukabahanura mu gihe dusanga bidafashe canke agahanwa mu gihe yagiriye ikosa. Reka dusimbire mu gisata c'indero naho umwimbu w'ishure shingiro ry'amagara ya mbere ngumeze neza nubwo hatabura agahaze ndi kumwe nayo Jean Bosco asanzwe arongoye iryo shure aratwiganira ko bafise ikibazo c'utuzu twasugumwe tusanzwe tugendamwo abanyeshure ariko ngo abarovyi bobo bakaba nabo ari bo babugendamwo cyane akaba yagende yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Jacques Ndayiragije. Kubijanye rero n'igikorwa turangura c'indero y'abana hano kuri ishuri y'amagara ya mbere yego abana baratonda ku mashure bagahabwa impanuro ivyigwa bakabikurikirana muga rero ntihabura gahaze abana bamwe baracegwa cyane mbere tukagenderwa n'abatuyoboye kugira ngo bashishikare kudufasha kubaha impanuro kugira bategure akazoza kabo keza. Ikindi naco turasaba n'abavyeyi barereye aho hantu kutwunganira no kudufasha ku ndero yabo na cyane cyane nko gutona nyuma saa sita harabo bigora batari bake bakabahimiriza bareka ibintu byo kusamazwa n'amafilme. Turabona abana bamwe usanga basamazwa n'ibintu byo kuraba shimbonesha kure mu myanya yo kuyiga. Ico kintu abavyeyi bodufasha kuko indero ni ya bose bakaduhimiriza bagahimiriza abana ni kazoza kabo ni kazoza kabana babo. Ico ni kintu kindi naco turabona abavyeyi hano kurama ishuri dukikije turafise ikibazo kijanye n'isuku gusanga mu mihana abarovyi baronona ubuzu bwa sugumwe kandi aye bwagenewe isomero. Turasaba ko abantu nabo nyene inzego zibijeje zikwiye kubahanura kugira ngo ntibashishikare baza batera isuku rike ku mashuri najya dufite ibitigira bitari bike ari amashuri abiri afatiye hantu. Mu ncamake iri shure kuva mu 2017 ku myaka 3 yose no kuri ikibazo ca leta abana bararonse amanota meza harabaye impanuro zikwiye abana baramenya mu ntango baramenye ku 95 kwijana mu gira kabiri ijana kwijana ko mu mwaka ugira nka gatatu harabaye subire nyuma ritoye barashikana ibice 50. Nico gituma bumenyi koko buratangwa neza abigisha barabutanga. Nico gituma n'abana rero tubahimiriza ko n'umugozi umwe dufatije hamwe indero n'ubumenyi no gutora ibibazo bica bigenda neza. Akaba ari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimbire mugenzi wacu Bigimana Aromere yatumye amajwi abashikira neza n'abagenzi bacu batutorokanirize ano makuru. Eka namwe mwese mwaduteze yompi nanje ni Felicien BIGIRIMANA na yabashikirije mugire aho muba mwubahwe. Ngwino muri sanze muri radio magara tamze fe